mu ndirimbo twamaze kuvuga igice cy'isengesho ryacu. Turashaka kwizera n'umutima wacu wose kuno muhingamo twinjire imbere y'Imana dufise ukwizera kuzuye. Murabizi nk'uko umuririmbyi aririmba akavuga ngo igihe ubushobozi bw'umwansi butumereye nabi hakaba ibihuhusi biduhuhutirako, nta kintu na kimwe dufise cyo gutinya. Tuguma turabizigirwa twizera mu masengesho. Nimba duhagaze mu masengesho mu kwizera, nta kintu na kimwe cyo gutinya kirimo. Kandi inyishu niyi ikurikira, naho niho ubwizigirwa bwa Yesu nk'uko ibi abahagaze ku ruhande rwacu niho byishura. Nk'umukiza w'ubushobozi yumva akishura isengesho rikomeje. Rimwe na rimwe umugwanizi abashaka kuvuga ngo umwami yagutaye, ngo ntakiri kumwe nawe. Dutegerezwa guhitamwo uwo dutegerezwa kwizera. Umwami we aravuga ngo si nzo guheba na rimwe, ngo si nzigira ndaguta. None twizere nde? Nshaka kuvuga twizere umwami. Turashaka kwizera umwami yuko kuvyo yatubwiye. Turasoma ijambo ry'Imana dukura mu muhanuzi Yesaya mu gice ca 50 ku murongo wa 4 imbere yuko dusenga. Yesaya 50 umurongo wa 4. Kumbure reka sabe duhagurukira ibyo. Umwami umurongo wa 4 muri Yesaya 50, umwami uhoraho ampaye ururimi rw'abigishwa kugira ngo menye uko nosindagirisha urushe amajambo. Ankangura uko bukeye, akangurira ugutwi kwanje kumva, ngaragukora ko kugira ngo numve nk'uko abigishwa bumviriza. Umurongo wa 5, umwami uhoraho anziburuye ugutwi, nanje sinabaye ikigaba canke ngo mpindukire subire inyuma. Umurongo wa 6, abankubita nabategeye ibitugu, n'imisaya ndayitegera abamomora ubwanwa, kandi mu maso hanje sinahakingishije guteterezwa no gucirwa kw'amate. Umurongo w'indwi, ariko umwami uhoraho arantabara, nico gituma ntatetegwa. Nico gituma ndinduka mu maso hanje hakamera nk'ibuye, kandi ndazi yuko ntazomaramara. Umurongo w'umunani, unsindishiriza ari hafi, uwumbwira ko ngororotse, none uwomburanya ninde? Ngo tuve hasi duhagararane, umuburanyi wanje ninde? Naze tubangikane. Umurongo w'icenda, raba umwami uhoraho niwe azompagarikira, mu gifaransa niwe azonkiza, none uwo uzonsindisha ninde? Erega abo bose bazosaza nk'impuzu,
inyenzi zizobajya zibamare. Umurongo w'icumi, ninde muri mwebwe yubaha uhoraho akumvira ijwi ry'umushumba wiwe, ugendera mu mwiza adafise umuco, niyizigire izina ry'uhoraho kandi yisunge imana yiwe. Umurongo wa 11, umve mwese abacana umuriro bakishira imuri impande zose, nimugende mumurikiwe n'umuriro wanyu, bo nimuri mwidomekeye, ibyo muzoronka mu kuboko kwanje nibi, muzoryamana umubabaro. Nitwararitse cyane umurongo wa 4 n'uwa 5. Umurongo wa 4 ngo umwami uhoraho ampaye ururimi rw'abigishwa, ngo kugira ngo menye, mu gifaransa ngo menye ingene nunamura urushe ndamuhagurutsa, ngo arankangura buri gitondo akankora ku gutwi kugira ngo ngabirize kumva uburyo abigishwa bumva, abikore ubu kubwo buntu. Hanyuma ku murongo wa 5, umwami uhoraho ngo anziburuye ugutwi, nanje sinabaye kigaba canke ngo mpindukire nsubire inyuma. Turasenga. Data uri mu ijuru, iri ni ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Ndagusaba mwami kugira ngo ushobore kuba hano, kubwo kuba hano kwawe hamwe no gusigwa kwawe kwa mwemu yera mu buryo budasanzwe uyu munsi. Mwami dukunda, ntituri hano kugira ngo twumvirize abantu n'ivyumviro vyabo, turi hano kugira ngo tukumve wewe n'ijambo ryawe. Wuguruye amatwi yacu, wuguruye imitima yacu, wasize amaso yacu, kandi turashaka kumva ico mwemu w'Imana ashaka kuvuga abwira ishengero. Mwami dukunda, ubushobozi bw'amaraso yawe, ubushobozi bw'ijambo ryawe n'ubushobozi bwa mwemu wawe bikore mu bushobozi muri twebwe twese. Ubundi bushobozi bundi bwose hamwe n'izindi mpemu zose zisubira inyuma, zije kure, byose bibe mu byo wemeye byose kubw'ubuntu. Mwami uduhezagire, aho turaza kuba abahezagiwe, utuvugishe mu buryo bw'uko tuza gutahura neza. O mwami wanje, o mana yanje, raba turabe mu buntu nk'ubwoko bwawe, kandi uduhezagire mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turicara. Ndabipfuriza bikomeye ikaze mwese abari hano, kandi turaramutsa bo bose bazumviriza mu nyuma ubu butumwa, canke aho boba bari hose.
twebwe dufatanye turafatanije bamwe ku bandi mu rukundo rw'Imana kandi nk'uko Medata Branham yavuga ku iherezo urukundo ruzoba rusigaye gusa mu ishengero mugeni. Ibyanditswe byera biravuga ngo ububi canke ukugabitanya kuzoganza, hanyuma urukundo muri benshi hari ubundi busobanuro buvuga ngo urukundo ruzokanya muri benshi, ruzotimba. Ariko uyu munsi turashaka kuvuga ku mutwe ngo ishengero ku ntango hamwe n'ishengero ku iherezo. Ndizigira ko Imana iza kungirira ubuntu, iza kutugirira ubuntu, yuko iza kudufasha kandi iza kudufasha. Abana by'ukuri b'Imana ne se paient pas ou ne sont pas à payer avec de l'or, ntibigira iby'izahabu cyangwa ifeza. Ndababwira impamvu, ni kubera ko ntibacungujwe n'ifeza cyangwa izahabu, ariko bacungujwe n'amaraso y'igiciro y'umwagazi, ay'igiciro iby'igiciro mu maso y'Imana. Uyu munsi kumbure ntegerezwa kugira ibyo mvuga bimwe bimwe, ndabasabye muze kubitahura mu buryo bubereye. Abantu benshi mu bari hano n'abazokumva ubutumwa kumbure baramenyereye ubutumwa bw'iherezo. Naranezerewe kubona ko bamwe baje imbere y'uko igikorwa cy'Imana gitangura, hanyuma bavuga mu buryo budasanzwe ingene ubutumwa bwa Medata Branham na cyane cyane ubwa nyuma ingene bwababera bw'igiciro. Ibyo rero biranezereza iyo ndabyumva, kuko ndabizi yuko iryo ni ijambo ry'Imana, kandi muzobona yuko ku iherezo bizohishurwa yuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge k'abantu, ariko by'ukuri ko twaronse ijambo ry'Imana rihishuwe muri kino gihe. Turagiye gukora ku bintu bimwe bimwe kuno muhingamo, kandi nk'uko twamaze kubibona, ndizigira ko tuza kubyakira kandi tuza kubitahura mu buryo bubereye. Kuri abo batazi kumbure ubutumwa bw'Imana, nashaka kubabwira ibi: muze kwihangana, ntimushobora gutahura ngo mufate ibyo bintu ngo mubifatire icyarimwe, ariko Imana izobarongora mu kuri kose. Igihe kirihuta kijya gukora ku iherezo ryacu, kandi turabibona yuko ejo ibiganiro bizosubira gutangura mu gisagara cy'isi yose i Geneve, byose bijya bigana mu mahoro. Kandi ibyanditswe byera nabyo biravuga ngo mu Bitesalonika ba mbere 5 ngo igihe bazovuga ngo ubu rero ni amahoro, ngo ubu rero ngo nta kibi kigihari, ngo niho uguhona kwihuse kuzobazako. Abitesalonika ba mbere 5:3. Rero turabibona ibimenyetso byinshi, ibintu bituma bidukwegererwa kuraba ibintu impumyi yonyine yo bica ku ruhande. Umuntu abikuye kw'amaso abishaka adashaka kubiraba. Abasigaye nabo bandi na cyane cyane kuri abo ijambo ry'Imana ryabaye ry'agaciro kuri bo muri kino gihe, bigacika uguhishurirwa. Nashaka gusoma ubwa mbere umurongo wa nyuma wa 21 mu cete ca Yuda, imbere yuko tuja mu byete by'Abaroma. Umurongo wa 21 muri Yuda ni igice kimwe mu Kirundi. Yuda
il n'y avait pas encore de roi en Ni mu Israël. bacamanza Chacun faisait ngo ce qui lui semblait bon. bacamanza 41-45 kandi muri iyo minsi abisirayeli nta mwami bari bwagire umuntu wese yakora ico yigombeye. Turabizi ko ubu bwoko bwasohowe kuri hamwe na Mose hanyuma bwinjira hamwe na Yosuwa mu nyuma Fait ce qu'il baje gukora ibyo bashaka. la période des Juifs. Hanyuma igihe cy'abacamanza Cette étrange déclaration. giherana n'imvugo ivuga ngo ni mu bacamanza 41 ngo umuntu wese yakora ico yigombeye. Mu yandi majambo Personne ne faisait ce que nta muntu n'umwe yakora iby'Imana yavuze, ariko umuntu wese yakora ibintu abona ko bimubereye byiza. Dieu n'avons pas de temps. Ntidutakaze umwanya, reka tugende twihuse mu cete ca mbere cyo mu Baroma. Hano Je lis ndasoma ku murongo Romains 1 verset 1. Abaroma rimwe cya mbere umurongo wa mbere. Jewe Paulo, Du Christ umugurano wa Yesu Kristo, est mis à part nahamagariwe ngo nashyitse ku ruhande kubwo umuhamagaro être wo kuba intumwa afin d'annoncer kugira ngo le message du salut mvuge ubutumwa bw'akiza bw'Imana promis d'avance. ubwo yasezeraniye kera mu kanwa kabo yavugisha mu byanditswe byera. Je voudrais ici souligner Hano nashaka gushimika quelques points. ibintu bimwe bimwe. Tout d'abord, Ubwa mbere la pensée, icyumviro l'évangile. ngo ubutumwa bwiza bw'Imana. Il y a tant de choses Hariho ibintu byinshi appelées évangiles byitwa ngo ni ubutumwa bwiza dans notre temps. muri kino gihe cyacu. Ici, Hano Paul, Paulo conduit par l'Esprit, arongowe na Mwemu a écrit yaranditse l'évangile aravuga ngo ubutumwa bwiza bw'Imana, donne directement hanyuma l'explication akaca abiha isobanuro ku murongo ukurikira, akavuga que Dieu ngo ubwo Imana yasezeraniye kera mu kanwa kabo yavugisha mu byanditswe byera. l'évangile Ubutumwa bwiza bw'Imana est fondé sur bushingiye parole. ku ijambo ry'ubuhanuzi. Il est orienté butumberezwa la prophétie. buja ku buhanuzi. Et si nous prenons le commencement, Rero duce dufata intango la ni première lettre ni de Paul, ni cete ca mbere Paulo yanditse messager nk'intumwa ya mbere du premier âge, yo mu gihe ca mbere c'ishengero. nous devons dutegerezwa rero kubimenya yuko ku iherezo ry'igihe c'ubuntu dutegerezwa kugaruka tukagaruka ku nkomoko itumbereye ku ntango, pas seulement aller atari gusa mu bihe aux apôtres, by'intumwa. Nimba dushaka uyu munsi gushinga igihe c'imyaka 40 y'igikristo c'ubwa mbere, twoshobora quelques années, gukuramo imyaka imwe hanyuma tukabona ko très tôt déjà, vuba hakiri kare cyane mw'iyo myaka inyigisho z'ikinyoma ont été introduits. zatanguye gushigwamwo mu bintu bitandukanye, ariko Le début, intango l'origine, inkomoko byari byidegembya, nta bundi buyobozi bw'abantu bwabamwo cyangwa ukuyoborwa, byari byidegembya ku bintu byose by'ikinyoma, ku bintu by'izindi mpemu zose. Nta l'esprit de hari gusa mpemu w'Imana hamwe n'ibyo Imana yari yakoze hagati mu bwoko bwayo. nous savons Turabizi yuko intango yari la clarté mu byumvikana mu kubonesherezwa kuzuye kw'Imana, atakivange na kimwe kirimwo, atakintu na kimwe cyari gushobora kuzanwa kivanywe hanze. avant la Pentecôte. Imbere ya Pentekote, gura kuri Pentekote, Pierre Petero a déjà tout yashobora classé byose kubitondeka, akabishyira mu jambo ry'ubuhanuzi, akabitondeka abifatishije kuri Bibiliya. dans les années. Mu myaka nayo yakurikiye
hari ibibazo bitandukanye byatangiye guseruka. Bamwe baraza bazana gukebwa, abandi ngo babatirizwa abapfuye, abandi bakavuga ngo ukuzuka kwaramaze kuba. Iyo dusomye ivyete mu nyuma turabona umubabaro uwo ari wo, ingene watangura kwinjira mu makoraniro atandukanye kandi mu bizera. Ni inyuma gusa y'imyaka mikenya, nyuma hari habaye intango itumbereye neza. Ishaka ko uyu munsi tubona mu buryo bugaragara neza ingene ibintu by'Imana bitera bija imbere. Intango y'inkomoko nta bundi buyobozi bwayigira bwivangamwo. Ubwoko bw'Imana, abana b'Imana, abakozi b'Imana, ishengero ry'Imana ryari gusa munsi y'ubwo buyobozi bw'Imana, kandi barongorwa na mpwemu yera. Hanyuma haciye haza rero ukundi gutera imbere uko duhejeje gukora ko mu kanya. Ubu rero natwe turagaruka inyuma duciye mu ivyo bibazo byose, duciye mu ivyo bintu byose, ivyo bibazo byose byabaye, hanyuma tukagaruka gushika aho dushika mu nyuma na nyuma, tugashika aho ishengero ryari riri ku ntango, aho atakundi koshwa habaho, nta bundi bumenyi bwite bw'umuntu bwabaho, atanyigisho mvamahanga yindi yashobora kuza, atakintu na kimwe ico abantu boba barongeye ko ngo canke bakureko. Ubu rero mugomba muvuge ngo rero ibyo tuza kubimenya gute? Ndiyumvira yuko ni wo mwanya kandi niyo saha aho dutegerezwa gutahura yuko ni kubw'ivyo nyene, niyo mpamvu ubutumwa bwarungitswe, kugira ngo mu by'ukuri mu buryo bwuzuye ubukwiherezo dushobore kuba aho Imana ishaka ko tuba. Mu kurindira, kandi n'ubu turacabirindiriye, ndibaza ko sige ntibizoteba, dutegerezwa kandi turaza kubibona ku mugoroba canke kuri muhingamo, dutegerezwa kumenya yuko Imana iri kumwe natwe muri iyi nzira, kandi nimba yaruguruye ugutwi kwawe n'ukwanje, ntidukwiye kubigwanya. Ibyo yavuze irabyumvira mu by'ukuri, Ikibazo ca mbere ni iki gikurikira: mbega twizera ubutumwa bwiza gusa canke twizera ubutumwa bwiza bw'Imana nk'uko bwasezeranijwe bukavugwa imbere y'igihe mu vyanditswe vyera biciye ku bahanuzi? Tuzobona niko Pawulo aragabisha mu buryo budasanzwe nko mu Bikorino ba kabiri igice ca 11, aravuga hano, Abikorino ba kabiri 11 umurongo wa mbere: icoma mukanyihanganira ku bupfu buciyemo, kandi nubwo muranyihanganira. Umurongo wa kabiri: bafuhira ifuhe ryo kuby'Imana, kuko nabahaye umugabo umwe, niwe Kristo, ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye. Umurongo wa gatatu: ariko ndibubara yuko nk'uko ya nzoka yahendesheje Eva ukwiyorobeka kwayo, kumbure ivyumviro vyanyu vyokoshwa
ngo mugakwegererwa mu bibi mugaca mureka kugororoka no kwera mu bya Kristo. Mwumvirize rero umurongo wa 4, kuko iyo hagize uza iwanyu akababarira Yesu wundi tutababariye, canke iyo mwakiriye iyindi mpemu mutakiriye, canke ubundi butumwa mutemeye, we muramwihanganira neza. Ibi ni kwagirizwa ibintu bibi. Hano hari ibintu bitatu bivugwa nimba Yesu avuzwe mu buryo bundi butandukanye nuko yavugwa n'intumwa, nimba iyindi mpemu itanguye gukora nk'uko byari bimeze bwa mbere, kandi nimba ubundi butumwa butanguye kuvugwa. Murabizi Pawulo yarabishimitse ko mu Bigalatiya ba mbere, hanyuma ibyo byose abishira munsi y'ikimenyetso cy'umuvumo. Aravuga ngo umuntu niyavuga ubundi butumwa bwiza, ubundi butumwa bunyuranye n'ubwo nababariye, ngo mwese murashaka kubisoma, ni ico ni ikintu gikomeye gusumba uko tuvyumvira rimwe rimwe. Twe nk'abantu tuba dushaka gusigasira ubugenzi, ubucuti n'ibindi, ariko si kubijanye no kononera ukuri, atari kubijanye no kononera ijambo ryahishuwe. Kuko Pawulo aravuga ngo nimba ngomba kuba inshuti y'abantu canke gushimisha abantu, rero mba umwansi w'Imana. Ntidushobora kugira ivyo bibiri mu mwanya umwe. Nimba tugiye mu Bigalatiya 3 tuca dusangayo ikintu kidasanzwe, kandi sidabizi, ariko ndizigira yuko tuza gutsitara gatonyi uyu munsi. Mwumvirize ubwo muri Bigalatiya 3 ku murongo wa mbere ngo yemwe Bagalatiya b'ibijuju, ninde yabaroze? Kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe, ngo abambwe. Umurongo wa 2, iki cyonyine nico ngomba ko mumbwira, mbega mwemu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa by'ibyagezwe canke no kumva gufatanije no kwizera? Rero hano bijanye n'abantu baronse mwemu, hanyuma nubwo biri uko bakitwa abantu barozwe. Shaka kubabwira impamvu ngeze ngaha, kuko je ubwanje naratsitaye mu minsi heruka, narakomeretse mu gihe umuntu yitwa John Todd wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari umwe mu bapfumu bakomeye, bamwe mu bantu bazwi muri utwo tugwi. Yaraje araza arizera, hanyuma atanga amazina amwamwe y'abantu bafise ibyicaro bikomeye ngaho muri ubwo bugwi bw'abantu bakoresha ibintu by'imizimu. Ariko ndi uwanyuma mu bantu banzi, murabizi neza, sinigeze mvuga izina na rimwe muri kahise. Nta muntu n'umwe nigeze nkora ko ngo ndamubwire babyumva, cyangwa ndamubwire turi babiri. Ariko ndibaza ko igihe cashitse
aho dutegereza kumenya yuko imana yarungitse umuhanuzi hamwe n'ijambo ryayo, hanyuma umwami akavuga ngo naje mw'ino si kugira ngo abe umucano. Isi yo ishaka kuvanga ibintu, imana ishaka gutandukanya, imana ishaka gushaka ku ruhande, imana ishaka gutandukanya. Uwo mugabo, mumbabarire munyihanganire, yarabivuze nyene niwe abibazwa. Uwo mugabo yatanze izina rya mushiki wahoze ari umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri abo bapfumu bakoresha ibintu by'imizimu bari ku kicaro cyo hejuru bashobora kuba bariho. Hanyuma igihari ni uko iyo tuvuze ibintu bitari byo urashobora gucukurikiranwa. Rero impamvu mvuze ibyo uyu munsi niyikurikira. Nagiye mu nama imwe nta gihe giheze hari i Berlin, aho uwo mugore uwo mugabo yavuzemwo mazina yavuga, uwo mugore niwe yari imvuzi yavuga afite ijambo nyamukuru, kandi yari inama y'abakarismatike. Nari muri bajya abantu 2500 uko niko bagiranya ico gitigiri. Naramubonye ari imbere ahavugirwa ubutumwa, hanyuma numva bariko barakoma amashi. Si rimwe gusa, ariko barakoma amashi bakongera bagakoma amashi. Hanyuma ndumviriza bavuga ngo ikanguro ngo rikomeye ngo rikwiragira isi yose. Hanyuma umunyamerika umwe yari yicaye iburyo bwanje, yari ikoraniro rivanze, benshi bari bavuye hakurya y'uruzi y'inzuzi. Hanyuma uwo mugabo yari iburyo bwanje aravuga aya majambo mu Congereza ngo she is a witch, ngo ibyo bisigura mu Gifaransa ngo numupfumu numurozikazi. Hanyuma ndibwira ubwanje ati mbega ibyo bisigura iki? Ubu rero dushitse mu gace aho atanyungu nimwe dufise yo gutuma abantu two bagaragaza uko bari, murabashaka kubitahura, ariko yuko ntitunafise inyungu yo guhumiriza amaso imbere y'uruvange ugwabaye muri kino gihe. Dutegerezwa ivyo navyo kubitahura. Murabizi ibyo bintu byaranciyemwo. Hanyuma narumvirije iyo kasete mu Congereza, hanyuma ndibwira gusa ati none ibi bishoboka gute? Ubu rero dushitse kuri aka gace, hari umugore ari hejuru mu bapfumu mu migwi yo muri Amerika, ari mu bambere. Hanyuma akavuga nk'imvuzi nyamukuru mu nama y'abakarismatike mu mugwi w'abasengayi. Hanyuma bose bakinjira mu byo kushishimurwa bya kidini. Nshaka kubabwira mbega imana ubu itwugura amaso ku bijanye n'ivyo ari byo ubu. Ikindi kintu cyatumye mpangayika cyane ni ibintu bibiri cyangwa bitatu. Murabizi yuko Mwendata Branham yakunze gushimika avuga mu mirongo imwe ya Bibiliya. Muri iyo avuga Matayo 24 yuko ibyo bintu bibiri, ni kuvuga iby'Imana hamwe n'ibya Satani, ngo bizoba bibangabanganwa mu buryo bwegereye, byegeranye cyane ku buryo bw'uko iyo byoshoboka nabo turanijwe bojanye mu makosa.
nk'uko nabibabwiye nari nicaye mwabo bari kubarumviriza Je n'ai pas participé. sinabigizemo umugabane ibyo ngo nkore ibyo bariko barakora kuko sinari ndabirimo nyine ibyo ariko nashaka gusa nagomba gusa kuraba ibyo ariko biraba hanyuma mu buryo bwihuse C'est devenu comme une extase. byose bacamira nk'abagiravye canke bagiye mwiyerekwa uko bigaragara inyuma byasa nk'amenga cyari icuka ciza cyane kuburyo bw'uko woshobora kuvuga ngo yaba natwe ngo bimira ngo nk'uko Mais je renonce. ariko ndavyanse nanse icuka kimeze nk'ico Vous savez, murabizi murazi ikintu kimwe ce n'est pas le cas. Vous kandi nimba ari mutari mukizi ubuho murakimenye mwemu w'imana ne sera efficace ntazigera akora ahagije kiretse bihuje n'ijambo ryiwe ryahishuwe ryo muri kino gihe c'est une autre chose. ico ni ikindi kintu cangoye cankomerekeje Ces années, iyo myaka yose sinzi iyo byari biri kuko le chemin que je dois suivre. je ndazi inzira iyo ntegerezwa kujana ndazi n'ibyo mbazwa ku bijyanye n'ubutumwa imana yampaye En moi-même, pourquoi je ubwanje naribaje mbega ni kubera iki ntegerezwa kugenda ahantu hariya a donné, mfise iby'imana yatanze ariko ibyo fait du bien. byangiriye neza Regardez, kuba nararabye hano nkaraba n'ahandi quand igihe président igihe international des hommes d'affaires, umukuru w'abagabo b'abacuruzi déclaration et yavuga akavuga qui nous unit, akavuga ngo ikidukoranije c'est l'enseignement ngo ni inyigisho et la reconnaissance ngo hamwe Trinité no gushima ku bijyanye n'ubutumwa n'ubutatu ngo bw'imana venue à l'esprit hanyuma ubwo nyine mu byiyumviro byanjye haciye haza d'anciens péchés, mais aussi de nouveaux péchés. si ibyaha bya kera gusa na bishasha nabyo William Branham umuhanuzi a reçu w'imana William Branham yahawe ubwishyurirwa kuva ku mana et il a vu hanyuma un homme yabonye umugabo qui devait être son père. yategereza yasa nkaho umenga ni se wiwe Où va-t-il sortir? ni ubutumwa buzosohoka mbega bwarasohotse canke bwaramaze gusohoka hanyuma yabonye umugabo yari ameze nka se wiwe hanyuma yari afise ikibando gifise ibisonga bitatu mu kuboko akubita umugore yaba asa mu buryo bw'impwemu asa nkaho umenga ni nyina wiwe mwese murashobora gusoma ubwo butumwa C'est alors que hanyuma niho umwami yabwiye mwene data Branham c'est la doctrine ngo iyo ni inyigisho y'ubutatu ikurikirana n'ujya mu batizo mu mazina atatu y'ibyicaro ubu rero ikibazo dutegerezwa kwibaza ni icyo kumenya nous devons prendre mbega duhagarare hehe mu buryo bw'impemu il y a un prophète de Dieu hariho umuhanuzi w'imana qui n'est pas inconnu de cet homme qui a fait la déclaration qui est si uko uwo mugabo yavuze ibyo atari azi uwo muhanuzi w'imana uwo yavuga ibyo bintu yarinjira mu nzu yiwe agasohoka akavuga ta sœur mu bushobozi ubushobozi bwo guhishurirwa akamubwira ngo umushiki wawe azopfa hagati ya saa 8 na saa 9 z'igitondo buriko buraca benshi ubuhanuzi bwinshi buraza baravuga ngo ntuzopfa uzosubirana amagara hanyuma umunezero ukaba hanyuma uwo mugabo agahamagara mwene data Branham akamubwira ngo umviriza ngo turafise isaha yo gusenga y'amasengesho hariho uguhishurirwa k'ukundi n'ukundi bakavuga ngo ntuzopfa uzobaho ngo uzobera umugisha hanyuma mwene data Branham arishura ati yishura kuri telefone aravuga ati ntabyo nzi sinzi ibyavuzwe hariya ariko nzi ikintu kimwe umwami yambwiye yuko azopfa uwo mushiki wiwe uwo mugabo ko azopfa kuri uwo munsi n'uyu munsi ku isaha iyi n'iyi abo ntibari abantu batafite ikintu na kimwe bazi ntibari abantu
du peuple ordinaire. ntibari abantu basanzwe ariko bari abantu bari hejuru, abantu bari bakuru y'abandi barongora, bovuga ngo barongora ubwoko bw'Imana babujana mu mutego. Ariko Que cela se fasse birakwiye yuko ibyo interpelle qui bikorwa ku buryo bw'uko est reçu. byakigwa. Il n'est jamais venu avec Umugwanizi un pied de cheval. ntiyigira aza ngo akubite ikinono cy'ifarasi, nta n'umwe yigeze bibona nk'uko. Ariko Déclaration igihe havugwa ibintu nk'ibyo, selon laquelle muri ibyo ce qui unit c'est la doctrine et la foi. bakaja hamwe ngo mu kwizera ngo no mu butatu ngo mu mana y'ubutatu. Aho narabiravye camenya ingene isaha yamaze gushika, numvise bavuze ibintu nk'ibyo. Voyons-le bien. Hanyuma mu byizere neza, bene atarashiki banje Chers amis, na mwebwe bagenzi banje, nous ne le comprenons pas encore maintenant. nimba ubu tutabitahura mu buryo bwuzuye, isaha iregereje cyane aho tuzotahura ibyo bintu. Et si Kandi doit en faire nimba personnellement ntegerezwa je ku bwanje kubibamwo uko, kandi muri icyo gihe Imana ishimwe, sinarinzi uwo mugore ariko akomerwa ambashi aho imbere, a pris la parole, uwo yafashe ijambo, n'a ariko fait de la rédemption, nta kintu yavuze ku byo gucungurwa, nta kintu na kimwe yavuze ku maraso yamenetse, gusa yavuga ngo umugwi ukomeye. Ariko turakeneye umugwi ukomeye, ariko si umuyoboro nk'uyu, ahubwo uw'Imana uwigaragaza mu bwoko bwayo muri kino gihe. je sais Ndabizi qu'il n'est pas populaire. yuko ntibizwi, ntibimenyerewe cyane kuvuga ibintu nk'ibyo. Je nta kintu kimwe nkifise cyo gutakaza, natakaje byose ibyo umuntu ashobora kugira by'agaciro canke iby'amahirwe. Uguhera ubu rero ndashobora kwiha uburenganzira bwo kuvuga no kwigisha ijambo ry'Imana mu kubonesherezwa kose no mu kuri kose. Kandi ibyo rero Que c'est sans la mu bihumbi 10 nimba hasigaye 100 gusa, abijana ntibamenye ko Imana yarungitse umuhanuzi wayo kandi ko yatuvugishije muri kino gihe. des personnes Abantu qui ont entendu abantu bumvise ijambo ry'Imana, elle est devenue une révélation, abantu byacikiye uguhishurirwa mu mitima yabo, ne peuvent pas faire autrement. nta kundi kuntu babigenza. Ariko Dieu utilise Imana ikoresha abantu, ikoresha ibintu ducamwo kugira ngo idutahuze impamvu n'ungene ibi bintu ari bya nyamukuru. Mu nyihanganire nimba ngomba mvuge ikindi, kandi ndabikora gusa kubera yuko dans l'avion nasomeye mu ndege ikinyamakuru Time. Igihe ni cyo kinyamakuru ca burindwi gikomeye muri Amerika. Hari inkuru ikomeye ku rupapuro 32 32 de Tulsa, with Oklahoma. Tulsa, Oklahoma. Je ne la donne que parce Ibi ndabitanga gusa kubera yuko byarankoze ko mu buryo bumwe canke ubundi, pour montrer kugira ngo nerekane quelle manière uburyo ubwo ari bwo les gens peuvent être efficaces, ingene abantu faire croire bashobora kuba bahagije, hanyuma bagakora bakizera, bagakora ibintu byinshi, hamwe abandi nabo babyizere. Umugabo azwi cyane mu isi voulu construire un grand hôpital. yashatse kubaka ibitaro binini gose, atari ishuri rya kaminuza gusa aho higisha abigisha gusa, ariko yashatse kubaka n'ibitaro nabyo. Hanyuma ibi gisagara kirabyanka kubera ibitaro byinshi byari bigaragara. Hanyuma uwo mugabo Où c'est rapporté aravuga, biravugwa muri kino kinyamakuru, akavuga ngo a commencé amafaranga à entrer yatanguye kwinjira inyuma y'uko umuvuga butumwa yavuze ukugendererwa ngo yabonye Yesu nko ku metero 9 hejuru, ngo ari aboneka ku mubiri ni imetero nk'amajana 3 mu mbabarire. Ndibuka igishinga ntahe cy'umukundwa wacu muri Branham, il a vu son vêtement agité, yarabonye n'impuzu yiwe ihungabanywa n'umuyaga,
Et puis tout à coup, hanyuma ubwo nyene il lui a parlé aramuvugisha et a dit aramubwira Jésus. ngo Et alors le Seigneur yesu s'est fait hanyuma allumer umwami aramuhindukirira aramuraba et il est tombé par terre. hanyuma we mwenda Aburahamu agwa yubamye yabyutse mu gatondo kundi munsi aravuga ati C'est enregistré. biri ku makasete byarafashwe umuntu yiwe aravuga yuko L'ange du Seigneur, ngo yabonye umumarayika w'umwami hanyuma yongeye ko umumarayika w'umwami grand, de ngo fort, wewe yari afise akomeye ari munini ariko aravuga ati umwami wewe ntiyari afise igihagararo kinini amuvuga neza uko yari ameze uko yari angana ashaka kuvuga hano ibi rien n'a tiré, nta kintu rien n'a pu être fait. nta kintu kimwe cyakozwe Jusqu'à ce que cet homme gushikaho annonce soudainement. uwo mugabo nta kintu kimwe cyakweze ugikorwe gushikaho uwo mugabo yavuga ngo namubonye ngo ku metero ngo majana atatu ngo ari hejuru hanyuma Puis seulement, ngo yamuciye ambwira ngo feront en sorte wubake soit réunis. ngo bizokoreka ku buryo bw'uko amafaranga azokwegerana Francs suisses. hanyuma hari mu gaciro k'amafaranga nk'imiliyoni 150 z'amadolari ubu rero mu gihe turindiriye kugaruka k'umwami Je vous le demande. ndabasaba Si Dieu nimba imana donnait à ces hommes yarahaye toutes ces années, abo bagabo haheze imyaka myinshi ikabaha amahirwe yo kumviriza ukuri hanyuma accepté bakaba barabyanse ntibemere ukuri uwo muvugabutumwa prêcher à 35 personnes, yigishije yabwiye ubutumwa abantu 35 umwaka nyuma y'iyindi yaragwaye igituntu il a été guéri lors hanyuma arakira mu makoraniro amwe de la guérison divine. ugukira kwa kimana k'umubiri N'entraîne pas toujours. misi yose ntibituma haba ugukira k'umutima Dieu fait ibyo imana ikoreye umuntu sur un homme. biba bikoretse kuri uwo muntu ariko ibyo imana ikora mu muntu nibyo biba bikoretse muri uwo muntu Chose où le sérieux de la chose, kandi rero aho ibyo bintu bikomerera ni ibi naha hakurikira ce sont tous des gens qui savent. abo bose ni abantu bazi ibyo imana yakoze nibyo baraje barabamwe data Branham baramubwira ati mubirize ubwoko bw'imana burizera yuko imana yagushizeho nk'umuhanuzi ngo ariko hagarika ibyo bintu byose ibyo uguma uzana reka abagore ubarikire amahoro n'ibindi hanyuma muri data Branham arongera ati ni gute ntushobora kugira ikindi kintu mvuga kiretse icyo imana yantegetse kuvuga muri data Branham yari kuba ari we muntu wa mbere amenyekanye gusumba abandi isi yari kuba iri munsi y'ibirenge byiwe ku mpano ikomeye yari afise ariko imana mu guca bugufi yakoze ibyo yari mugeneye gukora kubera ko imbega navuze ibyo bintu bitatu navuze uyu munsi ku nshuro ya mbere inyuma y'iyi myaka yose irenganye ni kugira ngo mumenye abantu bose mu buryo bazi baba bashibura ijambo ry'imana ryahishuwe ryo muri kino gihe ubwo nyine baba biyugururiye ikinyoma kandi bategerezwa kwizera bakizera amakosa akomeye kubera yuko bataronse ngo bemere ukuri. Bibiliya iravuga ugukunda ukuri. Birakwiye yuko dukunda ukuri. Nimba tudafise urukundo rw'ikintu kanaka ntigishobora kwiyagura urukundo rw'ukuri. Mbere nubwo rimwe rimwe bibabaza, nubwo rimwe rimwe bitema, turashaka kumviriza ukuri gusa, kuko ukuri gusa niko kuzoshobora kutugira abidegembya. Ibisigaye nabyo
le large courant. bizotwagwa nuko gutemba gukomeye. Vous entriez dans une Mbega byogenda gute mwinjiye mu makoraniro semble aho ibintu byose biba bisa nk'aho bigaragaza yuko mwemu w'Imana ariko arakora, hanyuma mu nyuma mukumva uwo ariko aravuga hari imbere, mukumva uwo yarari, mukumva n'imwemu iyo ariko irakora. Mbega mwogira iki? et chose étrange. Ibidasanzwe mw'iyi minsi iheruka nabwiye umuntu Proche de celui qui a tout à yegere cyane uwo yari yatunganije ibintu byose, namubwiye ati mwene data, Vous avez ati tous donné de la voix. Vous avez tous chanté, vous avez mwese mwararirimbye mukoma amashi. Ubure ndakubaza, été au courant de la chose. nawe yari muri ibyo bintu yari abizi. Nous sommes-ils Ubu rero mbega ensorcelés, bose ntibarozwe? envoûtés Mbega bose ntibarozwe mw'ubwo buyobozi cyangwa bwo koshwa kwa kidini, lorsque Paul écrit gukora itandukano? Igihe Pawulo yandika no mu Bigalatiya akabaza ngo ninde yabaroze, à une seule affaire, ibi si ibintu bisanzwe, ariko haba harimo ubushobozi bw'amadayimoni buri inyuma y'ibyo bintu byose. Kandi murazi icyaha ry'Imana riravuga ngo ukutumvira bisa n'icyaha cy'ubupfumu, kandi ukugomba k'umuntu bwite bisa Galates 3, verset 1. Oui, hano mu Bigalatiya nous alors, gatatu rimwe. Rero ubu rero tugeze hehe? Inyuma y'uko ijambo ryahishuwe, abantu bakaba baramenye ubumana ku mubatizo, ku cyaha cy'inkomoko, ibyo bintu byose bakagira n'amahirwe yo kwizera. et sont pourtant Ariko nubwo bimeze nk'uko, bagaca ku ruhande y'ibintu byose nk'aho umenga Imana nta kintu na kimwe yakoze. je ne veux rien d'autre aujourd'hui Nta kindi ishaka uyu munsi voir Dieu entrer dans kiretse kubona Imana yinjiye mu burenganzira bwayo, kandi Imana ishika mu burenganzira bwayo aho gusa twebwe nk'abantu dushobora gutandukanya aho biba bihagije, aho Imana iriko irakorera kandi bihagije, kandi tugeza kwatura neza. Igihe numva ivyo, la prière ne cesse d'envahir mon cœur. isengesho ribandanya kuduga mu mutima wanje ngo o Mana, Ainsi qu'à ton peuple, umpe jewe n'ubwoko bwawe, uduhe imwemu yo kurobanura, impano yo kurobanura imwemu, kugira ngo dushobore kurobanura mbega ibyo bintu bivuye he, hanyuma tukabona niyo biriko biraja. Niba bivuye ku Mana bitugarukana ku Mana. Aho rero ntibigenda byinjiza muri ekimenisme, mu madini w'amadini, ahubwo bigenda bishika i Yerusalemu mu gikristo c'ubwa mbere, aho ibintu byose biba byidegembya ku bupfumu bwose, mu kurugwa kose, mu bushukana, mu buyobozi bubi bwose, aho dushobora gushigwa mu kurongorwa kwiza gutumbereye kwa mwe mu yera. on peut lire ces choses Woshobora gusoma ibyo bintu, lorsqu'elles ariko sont réellement devant igihe mu by'ukuri biba biri imbere y'amaso tout autrement. biba bimeze ukundi. Quand Paul décrit Igihe Pawulo yandika ngo ninde yabaroze, Abigalatiya 3:1, murazi uwarozwe déjà reçu l'Esprit de Dieu. Ceux qui avaient déjà reçu abo l'Esprit de Dieu. bari bamaze kuronka mwemu w'Imana. Aho rero niho hari ibintu bigoye bibabaje by'ivyo bintu. Iyo babitemeze nk'uko nivyo bibabaza, kuko boca bagira ya mico nyene, bose baraduza ibiganza Comme avant. bakabikora nk'uko babikora ubwa mbere. Ubu rero ndabasaba À vous qui avez mwebwe abasomye ubutumwa muri Tabranamu, ego ego, vu frère Branham qui dirige l'église. ninde arongora ishengero, ninde aritangurira? Mbega yabonye iki? Mbega Imana yamwishuriye iki? Ninde? Mbega ndabivuge? Ego, yabonye irirongowe n'ishengero rirongowe n'umupfumukazi arigendera imbere. Peut-être que les non-initiés Kumbure aujourd'hui abatamenyereye hano boshobora kuvuga abakobwa ati mwene data tubwire ubutumwa bwiza turagusabye. Ariko ubutumwa bwiza si amata y'urubu. Ubutumwa bwiza burashiramwo ijambo ryose ry'ubuhanuzi, kandi bitwugurura amaso n'umutima muri kino gihe, muri uno mwanya, ku byo Imana yatugeneye.
que je viens de... ndabizi yuko nihanganiye byose, J'ai supporté le lait épais. nihanganiye amata n'ibindi byose, ariko nkeneye amata Se trouve le plus haut. aho ruba ruri hejuru bishoboka. ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni inkomezi z'Imana, ni inkomezi z'Imana, ni ubushobozi bw'Imana. si ikintu baba bakuye ko icyo bakurako, ariko birimo byose by'Imana yashizemwo. De sorte d'ici ntagire umuntu umwe asohoka hano kugira ngo où porter un jugement. abivuge ngo abiciremo urubanza. Ibi koba But l'objectif. ari kubura intego n'intumbero kubihusha. Imana gusa ishaka gufasha wewe, ishaka no kumfasha jewe, ishaka kutumurikishiriza kugira ngo dushobore gutandukanya ibyo ari byo uyu munsi ubu. Kandi gere Paulo avuga ngo L'évangile nababwiye ubutumwa bwiza bw'Imana nk'uko bwavuzwe imbere y'igihe dans les saintes mu byanditswe byera biciye ku bahanuzi. Ibyo ni byo nanjye ngomba mvuge uyu munsi. Mwene data Branham, umukozi, umuhanuzi yarungitswe n'Imana, yaratubwiye ubutumwa bwiza bw'Imana mw'ino minsi ya nyuma, hamwe n'ibintu byose ibyo intumwa hamwe n'abahanuzi ibyo basize bagasiga mu byanditswe byera, ibyo basize mu byanditswe byera Imana yarabihishuye. et vous verrez kandi muzobona yuko umuhamagaro wo gusohoka qu'une petite foule uzoba uraba akagwi gato gusa ku munsi w'umwami wacu. Bari ibihumbi n'ibihumbi, hanyuma mu gakarata kazunguruka, mu gakete kazunguruka hari amafoto amwe amwe nzoshiramwo y'imyaka ya mbere ya mwene data Branham. en 1946 Mbere mu 1946, 47, 48 des milliers ntibari ibihumbi gusa, ahubwo byari ibihumbi amacumi byakorana kugira ngo la parole de Dieu. bumvirize ijambo ry'Imana. Ubu rero umuntu yobaza ati none Alors en vain, ibyo byose mbega ntibyari iby'ubusa? valait même la Mbega ibyo byari bikwiye? Ego byari bikwiriye uko. Ibyo byari bikwiriye ku bwawe no ku bwanje. Ibyo byari bibereye kuri twebwe, hamwe n'ibintu byose ibyo Imana yakoze ko yahamagariye gusohoka à qui il s'est no kuri abo kubo yabihishuriye. la chose ne voudra Ku bandi rien. ibyo ntacyo byari bivuze, Elle leur fera obstacle. ahubwo bibabera igitsitaza. Murabizi, Si vous lisez les prédications, musomye ubutumwa bwa muri data Branham, combien il est parfois ingene rimwe rimwe avuga ibyo bintu abigumije cyane, atari kubera yuko yabishaka, ariko yategerezwa kubikora uko. Yari Mose y'ububasha bw'Imana, nta kundi kuntu yari kubigenza. Ndabasabye uyu munsi mutahure muri kino gikorwa c'Imana yuko umwami agarukana ishengero, arigarukana ku ntango itumbereye. Ku ntango itumbereye habayeho umunsi wa mbere, habayeho indwi ya mbere, habaye ukwezi kwa mbere, habaye umwaka wa mbere, habayeho ibintu byose rero byacu bikurikira ubwa nyuma. Ubu rero turagaruka inyuma, hazoba umwaka wa nyuma, hazoba ukwezi kwa nyuma, hazoba indwi ya nyuma, hazoba umunsi wa nyuma. Ibyo bizoza nk'uko ibyo nyine byatanguye, ibyo bizorangira uko nyine. Rero ikibazo kirabazwa, mbega uri hehe? Mbega jendi hehe? Mbega uhagaze he? Mbega mpagaze he? Mbega mpagaze he? Mbega Imana bice ku jambo ryayo yoba yararungitse, kandi bice kuri mwemu wiwe yoba akora bihuje n'amajambo ngo asoze muri wewe ico yarirungikiye? Mbega yoba yarabikoze muri jewe? je veux et nous voulons Shaka kandi dushaka twese hamwe demander à Dieu gusaba Imana de nous aider. kugira ngo idufashe. Parfois, Rimwe na rimwe j'ai l'impression ndibaza ko que Dieu Imana n'arrive pas tout à fait à ses fins. ntishika ku byayo neza.
naranezerewe aheze iminsi muri detachment yaravuga ngo bene data reka dukorane buri mugoroba dusenge. Hanyuma twarakoranye buri mugoroba kugira ngo dusenge buri mugoroba. Bene data ndababwira yuko twasoma ijambo rimwe, nta jambo rindi twigira tuvuga, hanyuma tukaja ku mavi, hanyuma tugasenga. Shaka kuvuga yuko igihe kiregereje cyane, kandi ndizera yuko ibyo byategerezwa kuducamwo mu ruhande no mu rundi. Igihe twumva uyu munsi havugwa muri kino kibanza hakavugwa ikivange gisigaye gihari, byose ngo bose ngo munsi y'umutwe umwe, munsi y'ubuyobozi bumwe. Hanyuma ukazibona umugore aja mu migwi no mu yindi migwi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabasabye, ubu turi mu gisagara ca Zurich. Ni muri kino gisagara niho byashitse mu kumunani mu 1955 niho mwene Data Branham yarongorewe mu makoraniro imbere y'amaso yiwe, inyuma yuko ijya mirongo mu izina rya Data rya Mwana n'ijya mwe mugera. Igihe byari maze kuvugwa, harimo abantu b'abapfumu, imeza atakintu na kimwe yari, iyo meza yari ngaho yarahagurutse iraduga hejuru atanwa yikoze ko. Hanyuma umupfumu abwira mwene Data Branham, abwira abandi, baravuga ngo umugabo yinjiye hano ngo ntiyizera. Hanyuma mwene Data Branham aravuga ati sinizera ibiriko biraba hano kuko ivyo bivuye ku mugwanizi. Hanyuma uwo mupfumu arongera ngo nkemo avuze ngo ni ivy'Imana. Hanyuma mwene Data Branham ntiyarakivyihanganira, aravuga ati si umwami wanje, si Yesu wanje, si we yancunguye yoba yemeye ibyo, ahubwo ibyo ni ubupfumu. Murazi ibyo yaciye akora, yaravuze ngo mu izina ry'umwami Yesu Kristo w'i Nazareti. Hanyuma ategeka ko iyo meza ikoroka hasi, hanyuma ivunagurika mu tumanyu twinshi. Kubera iki mbega ibyo tubivuze uyu munsi? Ibyo ubu kumbure igihe kigeze kure cyane gusumba uko twashobora kubitahura ngo tubyizere, kandi uruvange rurabandanya gushika no mu migwi y'abitwa ngo bizera ubutumwa bwa kino gihe. Mwene Data Branham mbega ntiyakunze gufata itanguriro igice cya mbere ngo kimwe cyose camera nk'uko ubwoko bwacu buri. Imana yabivye imbuto nyinshi, kandi ikintu cyose kikavyara nk'uko ubwoko bwacu kiri. Imana izokuramwo umugeni jambo, nk'uko atakwekanya ko ijambo ry'Imana ryahishuwe. Ikintu cyose kimeza nk'uko ubwoko bwacu kiri. Abana b'Imana bazogaragazwa kw'iherezo. Ndizigera yuko ata muntu n'umwe aza kubitsitarako, ariko nimwugurure amaso musabe Imana kugira ngo iyasige ugusigwa kwera. Ni dufise igihe kinini nkuko Yesaya abivuga mu jambo ryatanguje, Imana umwami akangura ugutwi kwanje buri gitondo. Nawe kumbure urashobora kuvuga ngo jewe ngo nashizeho ikinkangura, ariko umuhanuzi ntiyarakeneye reveye mukangura. We yaravuze ngo umwami arankangura ngo ukangurira ugutwi kwanje buri gitondo. Ubwo bufatanye hamwe n'Imana, ubwo bufatanye bwimbitse hamwe nawe, hanyuma hakaba n'ubufatanye no gufatanya hagati muri twebwe, ariko bitegerezwa kuba ari ubufatanye bwa mwemu, atari gusa ubw'imwemu kanaka, ariko bwa mwemu w'Imana. Mwemu yakorera ku bantu bose, akora ku ntumwa zose, nivyo arakora gushika uyu munsi mu ishengero ry'Imana nzima. Aracakora gushika mu ishengero ry'Imana nzima gushika ubu. Munyemerere mperaheze mvuga yuko mu gihe c'abacamanza nk'uko twabisomye mu gice ca nyuma umurongo wa nyuma, ngo umuntu wese yakora ibyo yishakira. Hanyuma haje igihe c'abami, kandi
ni mwuguriye urupapuro rumwe inyuma y'abacamanza haca havugwa igitabo ca Rusi, hanyuma hakavugwa Bowazi, hanyuma hakavugwa mu ncuro ya mbere Betelehemu, hakavuga Efurati, hanyuma mugashobora kuja muri Mika igice ca 5 umurongo wa mbere. Inyuma y'inkuru y'abacamanza Imana yaciye itanguza inkuru y'agakiza, kandi turabibona uruvyaro aho Dawidi yavuye, hanyuma mu nyuma umwana wa Dawidi nawe araza. Mu gihe c'abacamanza umuntu wese yakora ivyo ashaka, ariko nta nkeka twamaze kurengana igihe c'abacamanza. Umuntu wese akora ivyo ashaka, ico kiri inyuma yacu. Rero rimwe rimwe ndibaza yuko abana b'Imana baracabaye mu gihe c'abacamanza, aho umuntu wese yisambura, aho umuntu wese yakora ivyo ashaka, ariko ivyo bitegerezwa guheranwa n'umurongo wa nyuma n'igice ca nyuma, hanyuma uburongozi bushasha bw'Imana bugatangura. Dutegerezwa gutahura yuko igihe caheze, kandi yuko igihe c'ubuhanuzi naco catanguye ubu hamwe n'inkuru y'Imana y'agakiza. Kandi n'umutima wanje wose ndashimira Umwami yuko ntidufise ubutumwa bwiza gusa, ariko dufise ubutumwa bwiza bw'Imana bwuzuye, ubutumwa bwiza bwuzuye, hamwe n'ibintu abahanuzi bose n'intumwa zose bavuga. Kandi uko niko byari bimeze ku ntango, kandi uko niko bitegerezwa kuba ubu kw'iherezo. Mu buryo canke ubundi, mu mwanya kanaka dutegerezwa gusiga byose inyuma yacu, hanyuma tukagaruka mu rukundo rwa mbere, ku rukundo rwa nyuma, turi umwe muri Kristo Yesu umwami wacu, tugamburukira byuzuye ijambo ryiwe hamwe na mpwemu wiwe. Imana yashobora kubikora, kandi Imana izobikora. Mbega uriteguriye gukurikira? Pawulo yaravuze ngo ninde yabaroze? Mbega mwaronse mwemu kubwo ibikorwa by'ibyagezwe, canke ni kubwo ubutumwa ukwizera kuzanwa no kumva ubutumwa bwiza? Abantu bari baronse mpwemo, mu nyuma bararozwe, kandi twabonye nyine byagiye bibandanya. Pawulo arabandanya akavuga ngo ni mwabandanya kujyana bamwe ku bandi, mugabe ntimumarane. Bigalatiya 5:15. Mbega yarabivuze cyangwa ntiyabivuze? Mbega kukomorana no kujyana mu bizera biri hehe? Mbega ivyo ni ibintu bigaragaza imico y'Imana. Mbega akuri kamere ka Yesu Kristo uyu munsi Pawulo yosemerera akavugira mu ishingiro ry'abizera, akabaza ngo mwebwe abigabuye ninde yabaroze? Kandi musome gusa muri Yeremiya 51 hamwe no mu isezerano rishasha ngo baranyweye banywa ku gikombe c'ubupfumu c'uburozi, hanyuma ngo baradandabagirana mu ruhande rumwe no mu rundi. Imana yaduhaye igikombe c'agakiza. Tuve mu gihe c'abacamanza, ntitube tugikora ibyo dushaka, ibintu dusa nk'amenga nibyo byiza, ariko guhera ubu twinjire mu nkuru y'Imana y'agakiza, kugira ngo Imana ishobore gukora ibyo yigeneye gukora. Kuko nyuma ya byose, iyo niyo mpamvu turi ngaha, kugira ngo Imana ikore ibyo yagambiriye gukora. Mbega nuba niteguye, wowe witeguye? Ubwo rero Imana iduhe amen yayo no gusoza kwabyo kubw'ubuntu, iduhe ugushaka no gukora kubw'ubuntu. Amen, amen. Turahaguruka dusenge. Tuve mu masengesho turi imbere y'Umwami. Haranditswe muri Mose yuko atamuvumo n'umwe uhomanye n'Abisirayeli. Baramu we yashaka kuvuma, yategerezwa guhezagira, akavuga ngo ni gute
mbega novuma ico Imana yahezagiye. Arasemerera aravuga mbere ngo Isirayeli uguhezagiye aba ahezagiwe. Ubwoko bw'Imana bwagenewe guhezagirwa n'Imana, kugendera munsi y'uburinzi bwiwe no mu kurindwa na mwemu wiwe, ngo yihweze ijambo ryayo nk'ubuyobozi, nk'ukurongora. Aho niho dushaka kuba, abo bose bari hano uyu munsi hamwe n'abo bose bazumva ubu butumwa ahantu kanaka, mbere naho bari muri Brezil ya kure cyane, ntibahezagirwe kandi bamenye yuko Imana yarungitse umuhanuzi kugira ngo atugarukane ku iherezo, atugarukane ku ntango, atugarukane ku nkomoko itumbereye, aho ijambo ryonyine ry'Imana na mwemu w'Imana biganza. Ntidushobora kubikora ku bwacu, ariko turashaka kurongorwa n'Imana kugira ngo ntiduhebe gushika aho tuzoshikira ku ntego yacu. Mumenye yuko ijambo ry'Imana ryaravuzwe kugira ngo riduhamagare, ridushire ku ruhande, kugira ngo Imana ishobore gushika ku byayo hamwe natwe. Ntiturondera ibihambaye, ibyo abantu bita ko ari ibihambaye. Twitegereza tukaraba Imana ihambaye yishura ikatuvugisha mu guca bugufi kose. Mu gihe twamaze kunamika imitwe yacu tukaba turi mu masengesho, turi imbere y'Umwami, nashaka gusaba nimba hano uyu munsi hariho umuntu yoba ashaka gushikanira ubuzima bwiwe Imana, aho rero utari ikiganza cyawe buke buke. Murakoze, 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 murakoze. Imana ibahezagire mwese, Imana ibahezagire. Izo kwemeza ijambo nubwo ari neza ku iherezo, ariko bizoba bimeze neza nko ku ntango byari biri. Uguhuza, ukuba hamwe mu buryo bwuzuye mu Mwami, no kuba bari hamwe hagati yabo, ata muntu n'umwe avuga ngo ibi ngo ni gwanje, ibi ni gwawe, byose bikaba ari bimwe. Ibintu bya no ku isi bikagwa hasi, ibintu by'Imana bigafata ikibanza ca mbere, kandi turiko tugana kuri iyo ntumbero. Ndabizi mwemu w'Imana aravuga, yavugiye mu mutima wanje kugira ngo mvuge ngo nk'uko ku ntango byari bimeze niko ku iherezo bizoba bimeze. Tugaruka kuri ako gace, kandi urukundo rwa mbere, ibikorwa bya mbere byose bizogaragara. Ubu rero reka dusengere hamwe. Mwese murashobora gusenga mugashimira Umwami. Data wa twese uri mu ijuru, n'umutima wanje wose ndagushimira. Turagushimira ko watwemereye kwihweza ku ijambo ryawe muri kino kibanza uyu munsi. Mbega ubuntu, o Mana, ubwo dushobora kugira ku butumwa bwiza bw'Imana bushingiye ku ijambo ry'ubuhanuzi. Mwami dukunda, turashaka kukubwira, kukuvuga nk'uwabambwe, nka Yesu w'i Nazareti, nk'uwarari, nk'uri, kandi nk'ugiraze. Turashaka kumva ubutumwa bwiza bwigishwa ku ntango, kandi tukaba muri bya bindi nyine babayemo. Mwami wizigirwa, uzo ubiturongoreramwo biciye
ku intambwe ku yindi. Nubwo ibyo rimwe rimwe biba bisa n'uko bigoye cyane, wowe uregera imbere ujyanye natwe. Rimwe na rimwe Mana, tuba twibaza yuko turiko tugendera tuguma hahandi nyene nk'aho menga ibirenge byacu biranyiganyiga, mugabo tugasa nk'abategera imbere. Ariko nubwo biruko ujana inzira yawe hamwe natwe. Mwami dukunda, raba umukuku wawe wacunguwe n'amaraso yawe, ubutunzi ishamvu yawe, abantu abo wakunze, abo wasohoye, abo wahamagaye, abo wambitse imbabazi n'ubuntu. Waraducunguye udukura mu mahonero, wababariye amakosa yacu n'ibyaha byacu, waradukijije indwara. Mwami, umugisha wawe ube kuri twebwe twese mu buryo budasanzwe. Turashaka yuko igikorwa camwe mu wawe kiba gihuza hamwe n'ijambo ryawe. Mwami dukunda, ntwemere yuko abawe basubira kujanwa mu bushukanyi. Uduhe impano yo kurobanura impwemu. Utugirire akagongwe Mana, udufashe, tumurikire, kugira niwe wavuze ngo hazobaho umuco mu gihe cy'umugoroba. Mwami, inyuma yacu dufise umurango wuzuye ibicu, ariko mu gihe cy'umugoroba umuco waraje, umuco w'ijambo ryawe waratse. Mwami dukunda, tugirire akagongwe ubu na cyane cyane kuri abo bose bataritse ibiganza. Urazi ico bakeneye, urazi ico bariko barasaba. Data buja wizigirwa, wezagire abo bose bishize ku masengesho yacu, abo bose bafite ibyo bakeneye. Mwami uduhezagire, kandi tuzoba abahezagiwe. Udufashe, kandi turaba abafashijwe. Ugusengwa n'ubwiza bibe iby'izina ryawe ryera. Amen. Amen.